mu kiganiro aho iwanyu inyubako rusangi zifashe gute JCTV kuri uno wa mbere yaragendeye komine Muha zone Kanyosha aho twashoboye kwibonera ko amabarabara ageramiwe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze. Aho ni mu Kibenga aho hari haratunganijwe biciye mu mategeko kugira habe abantu. Ahandi televiziyo yanyu yagendeye ni muri Nyabugete ibarabara rija ahitwa Nyabugete Beach. Ryaciritse kubera amazi y'imvura. Bigatuma na Nyabugete Beach ikibanza cyo kuruhukiramwo gitwagwa nkuko muvyibonera ku masanamu. Bigaragara ko hatagiye hakogwa ivyigwa vyimbitse imbere yo gutunganya ivyo bibanza. Leta ihahombera vyinshi. Twahavuye tugendera nibarabara ry'indwi mu Kanyosha. Naryo nyene rirageramiwe kubera amazi menshi. None hokogwa iki? Mu kiganiro gikurikira tuzobaronderera abajejwe inyubako mu gisagara kugira batubwire icokogwa.